Turi kwigenekerezo rya 20 rusama mu mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize barabandanya kugira ico bavuze nyuma yaho amatungo yose ari ku butaka bw'u Burundi y'abantu bagirizwa na leta kuba bashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 agiriye mu minwe ya leta ku bwa Anicet Niyonkuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa Senared ngo birababaje kubona ubutegetsi buriko burasubiza igihugu mu njyane zivuye mu kunyaga igice c'Abarundi nkuko vyabaye mu njyane zo mu mwaka w'igombi kimwe amajana 972. Abarundi bose bategerezwa kurangwa n'umutima wo gukunda igihugu batiziganya. Ivyo nibivugwa na Petero Nkurunziza abisaba abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura mu vyigwa yise ivyo gukunda igihugu yaremesheje mu mpera zindwi iheze. Turabikurikira murano makuru yacu. Hakujya y'imbibe zacu naho Moise Katumbi arimo atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo yatashe irubumbashi kuri uyu wa mbere itahukagiwe rikaba ryahuriranye nuko Felix Tshisekedi arongo ico gihugu yatoye umushikiranganje wa mbere wiwe inyuma y'amezi 4 agiye ku butegetsi. Dasuye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye n'ubutungane umushingwa manza aburanira umunya Australia yahagaritswe ku kibuga c'indege ca Bujumbura yagirizwa ko yoba akora urudandaza rw'amenyo y'inzovu avuga ko yahagaritswe hahonyanzwe amategeko mu gihe sentare atamatoza yagize akwiye ingingo ya majana 268 n'ijana na 54 zivuga ko umuntu ahagarikwa ariko habonetse ivyagirije ivyo akaba yabivuze kuri uyu wa mu rubanza rwamuhuje na sentare n'uwo aburanira kurikira uyu mushingwa manza. Amatoza yakozwe hahonyanzwe amategeko na cyane ingingo y'amajana 268 itekanya ko neza na neza kugira urubanza ruzanwe muri sentare rutarenze imisi 5 rero mukabibona yuko bazanye urubanza muri sentare hanyuma bagaca bagaruka bagasaba yuko urubanza rusubira gutohozwa gushasha bisigura neza yuko umukiriya wanje mu gufatwa amatohoza atari bwabe neza rero bigasanga rero iyo ngingo bihonyanga n'ingingo y'ijana 154 igitabo kirenga imanza z'amatatu ko ziboneshwa nuko zitohozwa ivuga yuko kugira umuntu arinda afungwa haba habaye indice sérieux de culpabilité none bigagaragara ko umukiriya wanje yamaze gushirwa mu ibohero ivyo indice sérieux de culpabilité zidakwiye kuko mwumva yuko ico caha bamwagiriza basanga kitari mu manza zicibwa ikibirira tugasaba rero yuko ubutungane bw'u Burundi bogerageza bugafata iyo dossier mu minwe kugira ngo uwo muntu atezurirwe kuko yafunzwe amategeko adakurikijwe jewe nibaza ko nk'umunyamategeko wiwe dusaba yuko idosiye ko mumva basabye ko boronka umwanya wo gutohoza neza izo indice sérieux de culpabilité yamaze gushirwa mu munyororo zitare bwakwire kuko baragwa bakagaruka yuko amatohoza basanga ivyo yakoze atabikoze wenyene kandi urubanza rwari rwashizwe muri flagrance ku caha cyo gutanga igiturire ariko bagaca bavuga yuko ndetse ko ngo yo kwagirizwa ari uko babanje guhamagara n'abandi bantu ngo babisangiye kubikora rero twe tugasanga ingingo y'ijana 154 guhera ku gace ka mbere itomora neza yuko umuntu ugira n'inda ashirwa mu munyororo ari uko haba habaye ivyagirije bikwiye muga mukabona ko muri no nta icese no munsi umushikiriza manza asabye yuko yobanza akarondera ivyagirije bikwiye kuko amatohoza atari bwayakore neza. Tugiye mu bijanye na politike naho ngo Barundi bategerezwa kurangwa n'umutima wo gukunda igihugu batiziganya kandi yiruka burukundo atari ubwo kurondera amaronko. Ibi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yabisavye abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura mu vyigwa vyo gukunda igihugu yaremesheje mu mpera z'indwi iheze. Umukuru w'igihugu yabasavye kandi ko amabagavye kugira birinde kwinjiranwa n'ababisha bari kwirembo ry'u Burundi barangwa n'inyigisho zicanishamwo zifise intumbero yo kwiganzira isi. Tuvyumvirizwe vyavuzwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Le chef de l'État était venu aujourd'hui avec deux de ses conseillers principaux qui ont donné. Umukuru w'igihugu yazananye n'abahanuzi biwe bishikira babiri kugira batanga inyigisho z'intangamarara ku mugambi w'ibihugu vya rutura wo kwiganzira isi ico uwo mugambi ugamije be no kubijanye n'ibiranga Burundi. Ni kuri ivyo vyigwa ntangamarara umukuru w'igihugu yashingiye ko kugira abandaniriza aho yaragejeje ku vyigwa bibiri vyaheruka.
muri make umukuru w'igihugu mu ntara ya Bujumbura yigishije gukunda igihugu bitagira amakemwa bitegerezwa kuranga abarundi. Aha yasavye abarundi bose kwama biyumvira igihugu, bame barabikiruta ikindi, bashira imbere ya vyose igihugu cabo, berekana urukundo rw'igihugu rutari urukundo rurondera kunguko, ariko rwa rukundo ruhoraho ruzira kwikwegerako. Kubw'umukuru w'igihugu abarundi bategeza gutahura ko Imana iri kumwe nabo nkuko yamye bigirira basokuru, mugabo ko nabo bakwiye kwisubiza mu ndumane mu kurangura ishaka ryayo, kuko Imana ishaka ko abantu bayo bakurikiza amabwirizwa yabahaye yose, bakaba bagororotsi, gutyo nayo igashobora kumva ibisabisho vyabo. Aha rero abarundi bategeza gutahura ko bakwiye kwama bakorera Imana bene igihugu cabibarutse. Umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi gukora ibishoboka vyose ngo birinde kwinjiranwa n'ababisha kuko bariho. Abo baraje ushinga no gutoba bari kwirembo ry'u Burundi kandi bafise inyigisho zicanishamwe, zifise n'intumbero y'abagomba kwiganzira isi. Abarundi rero bategezwe gukora ibishoboka vyose kugira birinde abo babisha, ntibabatwara ubuntu bwabo, ntibabambura ubutunzi bwabo, bakoresheje inyigisho zitangwa n'amashirahamwe amwamwe akorera mu kinyegero. Ubwa nyuma umukuru w'igihugu yasavye abarundi kwirinda guhemukira igihugu, kuko nkuko yabishikirije uwo wese yahemukiye igihugu yaragize ivyago mu buzima bwiwe bwo mu nyuma. Quiconque a trahi son pays a connu des malheurs dans sa vie future. Tukiri mu bijanye na politike nyene ngo birababaje kubona ubutegetsi buriko burasubiza igihugu mu njyane zivuye mu kunyaga igice c'abarundi nkuko vyabaye mu njyane zo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Anicet Niyonkuru umunyamabanga w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Senared akaba agabisha uyo wese yoba ashaka kugura ivyo vyanyazwe ko igihe iyo leta yotembagara bizosubizwa bene vyo. Hariho abantu babishubijwe muri Bujumbura, hariho amazu yasubijwe, abantu bayanyazwe 72 mu Rumonge, hariya imakamba, hariho amajwi no mu ntara zose z'igihugu, hari abantu banyazwe barasubizwa. Kandi iyi ntwaro nyene yatumye abantu bamwe basubizwa ivyabo ko n'ubu ntibirahera, isubiye gusubira kunyaga Barundi nk'indi ntwaro yanyaze. Ico bariko barakora rero cyo gusubiza itunga abantu barinyazwe bakaca bongera bakanyaga abandi, no kuvuga ko batazi ico bakora, bambabarire, bameze nk'abana, nk'umwana atazi ico akora. Iyi ngorane zabaye mu gihugu barazizi, mu kuja gutora umuti w'ingorane zabo baca bongera ikibi mu kindi, bagashiramo izindi ingorane mbere ziruta, kuko uravye nk'ivyo bariko baranyaga abantu batavuga rumwe na leta, baba abanyepolitike canke abamenyesha makuru banka canke abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Uko guhohotera kugeza aho ufise umuryango, ukaba ufise umupfasoni musangiye inyubakwa, musangiye amakonte ari muri banki, ukaba ufise abana musangiye ivyo vyose, kubera wakoze ikosa uri umwe bakaca baza bakanyaga wewe mutama, no kuvuga se w'urugo, se w'umuryango, akabari wagombye kunyaga, bakaca banyaga n'umugore babisangiye n'abana biwe basangiye. Urumva iyo ntwaro no yitwa intwaro y'ishamba, kuko ni mwishamba agakomeye kajya ako karuta. Ivyo rero nagomba ko babimenya, arabatwara ari n'abarundi n'amakungu aho bari hose, bamenye ko dufise intwaro itibanga, ataco yibanga, igenda ngo iriko irakosora kahise kabaye kabi, ikaca yongera ikazana ibindi bintu biruta mbere ibibi bita yuko bariko barakosora. Bakaca bagenda bakabicisha muri leta igashira ku mukono, mushikezamanza mukuru wa Republika agashira ku mukono ku bintu biteye isoni, akabishira ku mukono, ivyo bintu bizobakorako. Abo ariko barabishira ku mukono bizobakorako. Aba bantu nabo leta irabifashe, irabinyaze kugira ngo ibigurishe. Ubizobigurisha abazobigura, uzohirahira akagura izo nyubakwa ziriko ziranyagwa, abatavuga rumwe na leta, abadaharanira ivyicaro vya politike bari mu mashirahamwe atandukanye, abamenyesha makuru leta yanka, abo yanyaze bose.
hakagira uzobigura amenye yuko bazomusohora iyo leta izohava itegerezwa kuzohava areja hirya yejo igihe izohava rero leta izokurikira izosubiza agateka Abarundi mu gusubiza agateka Abarundi izosubizwa inyubakwa zanyazwe amahera yanyazwe iyasubize beneyo uzoba yabitwaye rero ngo yabihawe na leta amenye ko azobisubiza ngo nimba ingingo yo kunyaga abagirijwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 yafashwe kumvu za politike byo babibabaje cyane bivugwa na Jean-Claude Nkundwa yize ibijanye no gutatura amatati kubwiwe ngo ivyo bije gusubiza inyuma icizere ko injyane zo mu Burundi zoronka umuti uciye mu biganiro ngo iyo ngingo ije kwerekana ko ubutegetsi budashaka ko haboneka umuti biciye mu biganiro kuvuga yuko gushika ubu ingingo yafashwe isa n'uko igaragaza neza ko gutera kije imbere atari byo ariko birindirwa ahubwo kunyura ibintu aribyo biriko birindirwa kuko gushika umunsi biraza yuko abantu bose barindiriye yuko leta nabo bahanganye bivanye n'imvururu zatangiye mu mwaka wa 2015 bari mu migambi yo kwinjira ingene badusohoka muri Zingani agatorwa inyishu ituma Uburundi butagwa mu manga inyishu ituma tuya kuri kahise kandi ingingo nimba akazi n'isiguro bigaragaza neza yuko turiko tuje imbere bizotangwa byo bibaje cyane kuko berekana neza yuko kahise katigishije Abarundi kuko ingingo nk'izi zarafashwe muri kahise kandi gushika umunsi n'abantu batabaye muri ico gihe baracaba mu ngaruka mbi zazo turazi amareka ya kera yafashe amatungo y'abantu arayigaburira ayandi abandi bantu gushika umunsi caba ikibazo gituma Abarundi badahariranira kandi ikaba ikibazo cananiye abashaka gutora inyishu irama byabananiye kuronka ikintu n'uko gishobora gukorwa kugira ngo abantu bose bumve yuko batunganirijwe ahantu ushobora kuvuga umugwi aho havuye ufata ingingo ibabaza bose uyu munsi rero nimba akahise katakwigishije dushobora gufata ingingo nka ziriya zo muri kahise bibaza yuko abantu bari ku ntwaro uyu munsi batiyumvira Uburundi kandi batiyumvira abana b'Abarundi n'abana baho mu gihe kizoza nayo mu bijanye n'ubutunzi abarongo y'igihugu muri kino gihe ngo barakwiye kwemanga ko igihugu gikenye bakemera kandi no gutorera inyishu ibibazo bihanze Abarundi kugira amakungu yongere gufasha Uburundi ivyo vyavuzwe na Leonce Ngendakumana icegera c'urongoye umugambwe sawanya Frodebu hakaba hari kuri uyu wa Mungu muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura aho bariko binjira ingoro y'uwo mugambwe tumukurikire bagendeye kugira ngo turamukanye n'inzira guhemuka tubashikirize intumbero twafashe kugira ngo tubandanye urugamba rwa demokrasi kuko ibihe turimo biragoye ubumenga turi mu ngwano y'ibihugu byose byo ku isi amashira hamwe yose yo ku isi Abarundi bari hanze n'abari mu gihugu bashobora no kubonana ngo bavugane ivyo byo naho genda kubaza ubutegetsi bunyero bwira ati turapfunzwe mugambi wa politike tugiye gutegura uzomwe ibikorwa byose tugiye kuzokora muri Frodebu si ivy'amatora gusa ningene tuzobandanya twubaka Uburundi bwiteka umurundi agira ijambo uwo mugambi rero tuzowusigurira nabo bose bashobora kudufasha kugira badufashe kuko Uburundi nibwemere turakenya kajya ugwaye utemeye kugwaye urapfa hamwe twoguma duhoze muri abukene turimo muri ushomeri turimo Abarundi bohera biragoye bitagoye kuko twebwe tuzifashisha uwo mugambi wa politike tugiye gushira habona kugene ibibazo biri mu gihugu byotora umuti kugira Abarundi tureke kujyana hanyuma tuzogenda buhoro buhoro tuvugane n'abanyagihugu tuvugane n'abanyamashirahamwe yigenga tuvugane n'abanyamigambwe n'umugambi uri ku butegetsi urimwo tubasigurire ko tudashobora kubandanya turi mu prison twishizemo twebwe nyene ko dutezwa kuva muri iyo prison turondere rero n'abaserukira ivyo bihugu byo mu karere byo muri shiramwe y'ibihugu bya Afrika byo muri shiramwe mpuzamakungu oni shiramwe y'igihugu bwa Buraya tubasigurire kugira ibiriko biradutandukanya muri iki gihe tubikure mu nzira basubire gufashanya n'u Burundi dutera imbere tubane neza mu ndasa bwacu
Murano makuru yacu turabandanya tubashikiriza ibijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi baba igwamagana mu buseruko bw'u Rwanda. Haheze ukwezi n'igice gusa Hakizimana Jules yuguruye akabare mu marembo y'ubu muji ariko aramaze gushima intambwe ageze ku Frank Kadze bahuye ati akamwemwe nikose tubikurikire. Jules amaze ukwezi n'igice gusa ashinze akabare akaba yagahaye izina ryiwe. Yagashinze mu marembo y'umuji w'Igwamagana akaba yahashimiye ubwaguke n'ingene hatuma ubuhagende yisanzura. Kuri we icambere ashima n'ingene igihugu yahungiyemwo camwakiriye. Mbonye aho navuye mu Burundi nkaraba igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye ni igihugu cyiza cyemera ko umuntu yavuye ahandi hose ashobora gushinga business agakora. Hakizimana Jules ntajya umunwa. Mu mwanya muto amaze akora arashima cyane intambwe agezeko ati inyungu ndayironka. Aho bimaze kungeza mu minsi maze nkora hano hantu ndabona ko bitera bigenda neza mbanye neza n'abakiriya banje nkwanunguka nk'ushaka kwiteza imbere. Iyo nyungu siwe wenyine ayibona n'abakozi biwe baravyishimira. Akarorero nako uyu musore abona ko akazi kiwe muri ako kabare kazomuteza imbere. Angaha naje kuhashaka imibereho ku buzima bwanjye bw'ejo hazaza. Icyo hamariye rero niho neze kuzakura umusaruro kandi ndahishimiye neza cyane, nzi neza nizeye n'icyizere bitewe n'imikoreshereze yanjye cyangwa se na bosi nta kibazo gihari. Akabare kuguruye vuba ariko kubera akazi kagenda karagwira Hakizimana Jules ategekanya kongereza abakozi. Natanguranye na 3 amandongeramwo uwa 4 nanje wa 5. Mu minsi iri imbere ndiza ko nzokongeramwo abandi bivanye n'ibihuko biriko biraza tugiye gushika muci abantu bishima amakwe ibiki ntezo kongezamwo abandi. Mu bituma Jules ashima intambwe ageze ko nukubera umubano mwiza afitaniye n'abakozi biwe. Nkaba rero nshimira kubwanjye kuba narageze ahangaha nkaba nanashimira na boss bitewe n'imikoreshereze adukoreshamo discipline tumwitwaraho kubera ko ari ahantu umuntu aba ategereje umusaruro. Tumva hari ntacyo nashinja Imana cyangwa se hagati yanjye nawe n'abandi dukorana basanzwe. Mu vyo akora ntiyibagira iyo yavuye. Hakizimana Jules avuga ko akazi arimwo arako kwitegurira gutaha neza mu gihugu ciwe. Muri business nta umuntu akora kugira ngo abone inyungu. Ndipfuza Imana idufashije gushika mu Burundi fisaho nigejeje babona aho navuye naho nagiye nsubire i Burundi wacu mfise amafaranga aruta nari mfise kugira ngo babone ko habaye impinduka mu minsi nari maze ndi mu mahanga. Mu vyifuzo vyiwe Jules ahamagarira abandi barundi bahunze kutihebura akabasaba nabo gukura amaboko mu mpuzu bagakora ibibateza imbere. Nayo mu bijanye n'inkino abakinyi batatu b'urukino rwo gukubitana ingumu bari kumwe n'uburongo ishira hamwe mu Burundi n'umumenyereza wabo basa n'abafungiwe muri Gabon kuko babankiye gusohoka ihoteli barimwo batishuye amafaranga y'amadolari ibihumbi 4,680 ibasabwa. Kubwa Desire Hatungimana umumenyesha makuru akurikirana ibijanye n'inkino ngo nibitera soni ku gihugu mu gihe Uburundi budasiba kuvuga kw'ibintu vyifashe neza bongera batoza amahera y'umurengera yo gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020. Leta y'u Burundi ngo yategerezwa kugira ibishoboka byose abo bakinyi bagataha kuko amafaranga baheranye atera yiyongera. Nikosa rikomeye cyane ryakozwe na leta y'u Burundi kuko mu bisanzwe leta y'u Burundi niyirungika umugwiserukira gihugu hanze iyo mugumaze kwitwa serukira gihugu ubutandukanye nico bita club. No kuvuga yuko ico gihe uwo mugwi ubazwa leta. Ivyo ukoresha vyose bibazwa leta aho iryama ni leta ikintu cyose bikeneye ni leta icishura. Icerekana ko leta aba ariyo yafashe ingingo itanga ikintu bita ordre de mission. Rupapuro rw'inzira. Imaze guhereza umugwiserukira gihugu ordre de mission nuvuga ko leta ibihaye uburenganzira uwo mugwi atigenda muserukira igihugu. No kuvuga rero bajya ba boxer bajya bakubitana ingumu bagiye muri Gabon baragiye bafise ordre de mission hanyuma barashikayo bashitseyo ihiganwa bararonka n'imidari ibiri imbere ya bronze imidari mujumbu mugabo
hageze gutaha babura amafaranga yo kwishura ikintu bita accreditation kubera iyo ugiye mu nkino mpuzamakungu mu bisanzwe barabaha aho baryama bakabaha ivyo bajya bakabaha n'ingene babideplace mugabe ivyo vyose rero hari amafaranga mwatanze novuga yuko ari nk'interano muhereza ico gihugu cyabiteguye kugira izoshoye kubakira ico bita mu gifaransa ni frais d'accreditation amafaranga rero niyo agumije abanonotsi bacu hariya mu gihugu ca Gabon wari chef de mission yategeza kubashira amafaranga yasigaye i Burundi ningeso mbi cyane mu Burundi bamwe ariko barakora aho misi yose abakinyi babarungika hanze chef de mission yateza kubajimbira akagenda barongo ari we higana n'ingorane zose bohura agasigara i Burundi agasigara higa mpera muri berbe hama akazobasanga bashira amafaranga vyaratubaye ko genda ndabizi neza turi muri igihugu ca Uganda aho equipe nationale y'umupira w'amaguru yagiye gukina amafaranga aza gushika heze bageze mu gice ca kane gishiri ca nyuma ariko hageze igihe batakironka n'amazi yo kunywa bagiye mu mimenyerezo iyo bagufashe ya charge byavuga ko babafata hari ivyo babaha mugo hari n'ivyo muteza kwironderera iyo rero vyose bidakwiye umuntu notsi ntabari mu bihe vyiwe vyiza nico gituma rero tuvuga yuko uburundi bwakoze ikosa rikomeye cyane ubu unyikosa ariko rakora ruriko rahebera abana babo abana b'u Burundi bagiye gutera iteka Burundi bariko barabahebera mu makungu na kamenya makungu ariko ari twengera misi yose mu Burundi bavuga yuko ibintu bimeze neza misi yose mu Burundi bavuga yuko atangorane zihari mugo kubona ibihumbi 4,380 y'amadolari birirwa bavuga ko mu matora ariko batoza miliyoni 200 400 500 yo gutegura amatora aza mu 2020 hari abana b'u Burundi bafungiye bagiye gutera iteka igihugu ni ibintu bibi cyane mu bisanzwe bategeza kuvuga mu hoteli itariki 18 uno musi tugeze itariki 20 no kuvuga yuko kubafata en charge kubitaho vyaraheze no kuvuga ko muri atatangwa kubaharurira mu hoteli batanga kubaharurira imisi yose gendera rengako si ivyo gusa murazi yuko iyo ucerewe ku kibuga c'indege hari amafaranga uriha y'amapenalite ubunya baracerewe ku ndege ubunya afise billet d'avion mugabo baracerewe ayo se n'amafaranga buri munsi hiyongera ko amafaranga abantu bari hare mu gihugu babandanya babagaburira babandanya mu hoteli ahubwo leta niyitegure kuri hana yanda sumbayo ko ne yakoze ayo makosa. Turangirize ano makuru yacu mu bijanye na hakurya y'imbibe zacu Moise Katumbi yasubiye i Lubumbashi. Katumbi atavuga rumwe na leta ya Kongo yatashe amaze imyaka 3 ari mu buhungiro kubera yakurikiranwa n'ubutungane kumvo za politike. Agishika yakiriwe n'isinzi ry'abantu yafatanye indege na Olivier Kamitatu arongoye ibiro vyiwe Francis Kalombo yahoze ari umushinga mateka be n'abahanuzi akiva mu ndege yavuze ko afise akamwemwe kenshi cyane yaciye ashimira abategetsi bashasha b'igihugu kubera bamwemereye gutaha bakanamuha igitabo c'inzira. Tubamenyeshe kandi ko inyuma y'amezi 4 yaraheze Felix Tshisekedi ari ku butegetsi uno munsi ariho yashoboye gushiraho umushikiranganje wa mbere ariwe Sylvestre Ilunkamba. Ni kuri no nkuru duciye dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho utaha.